Bo. Okay, vyaheze. What's up guys? So nkuko mubizi muri iyi misi hari intambara hagati ya Israel na Iran. Rero ntimuze gutangara ni mwabona amamisire azaraca hariyo no hino muri iyi video. Ibi nyene nakunda vuga. Ariko mu gihe bamwe bari mu ntambara nk'iya Israel na Iran, hari wundi mu artiste ariko ari kubitira uduhiti pole pole. Aho ndiko mvuga DJ Fernando. Bla bla bla, acho bibwire, bazimimana inkunda. Ndamuvuze kubera vuba nariko ndaraba iviews ziwe zo kuri YouTube nasanze ari wo mu artiste wa mbere murumva wa mbere ngaha mu Burundi afise iviews nyinshi kuri YouTube channel yiwe, kandi YouTube channel yiwe yayuguruye muri 2023, donc biri crazy. None abigenza gute? Ivyo akabivyo tuzakora no munsi, donc asseyez-vous confortablement et c'est parti. Imbere yo kuba umuririmbyi DJ Fernando yari umu DJ ego niho iryo DJ ryavuye. Mwagira nakazina k'istire gusa. Yabaye umu DJ umenga imyaka 8, donc yaramaze amasaha n'amasaha ariko araraba ibyo abantu bakunda canke badakunda mu ma club, mu ma evenement, mu ma mariage etc. Iyo experience y'u DJ novuga ko yacituma agira 6e sens mu kintu kijanye n'umuziki. Arazi ico abantu bakeneye kumva. Ntatakaje nguvu ziwe ku bintu ataco bimaze. Akora umuziki azi neza na neza ati uwunyi uzoryohera abantu. Ica kabiri novuga ko Fernando afise style yo kwandika iri pose. Umengo ni za style za kera. Aravuga urukundo vy'amahoration, ibintu nkene vya misi yose abivuga d'une manière simple, atamajambo mabi arimo. Ivyo rero bigakora ko abantu bose, abana, ama couple, abavyeyi etc. Kandi aranafise n'ijwi yisangije. Iyo wumvise ijwi giyo aho nyine ucumenya ati urya ni Fernando. Niumva gatima gatera, zaba mvuze ko nkunda, twakundanye tukiri bato sana. Ikindi kintu nuko Fernando yatawe hakiri kare potentiel ya ma réseaux sociaux cyane cyane nka TikTok, kuko uravye indirimbo ziwe zose asohora zira accompagner na dance challenge ka TikTok. Wanashaka ntiziba zigoye, usanga arakantu nka ngo pa ngo pa ngo aho rero yahejeje ama miliyoni y'amaview agaca akubita. None se uko nyene Berisima byagenze. Kwanza nkiri kuri Berisima nyene ndibaza ndashobora kubivuga ni hit, apana naho ngo nyene ngo hit nyene ngo hit isanzwe. Ni hit yazungurutse East Africa yose, yaba mu Rwanda, muri Uganda, muri Congo, ebana yaratembereye. Aho yagira na remix na Eddie Kenzo bro. Manawe aiwe manawe Sha ndibaza nawe ntavyo yari yiteze. Peut-être ko yari yiteze ko izoba hit, mugabo ntiyari yiteze ko izoba hit nkuko. Kandi ndibaza ko ari iyo ndirimbo yatumye aronka fan base nyinshi afise ubundi. Iyindi detail nuko amaclip ya Fernando ari simple mu byambere bibaho. Wanashaka trop simple ariko abantu barazikunda. Nta bya bintu ngo amadekore ya danger, ama effet, abakobwa batesa et tout. Wowe clip ziwe umuntu ayipoye ahantu hasanzwe, utu image twa couple ariko aritambire du challenge. Ebana ibintu bisanzwe gusa. Naho benshi bamukritika ngo kuri izo clip kubera tabija fise ngo ibiki nibiki. Petit à petit yagiye alempoza iyo style yewe y'ama video, ubunye duzigaye tubibona no ku bandi ba artiste. Icanyuma novuga yuko ari consistent. Yama yasohoye indirimbo haciye ukwezi canke amezi abiri, kandi à chaque fois araproposa ikintu gishasha, agenda linova. Ndahagarara cyane kuri consistance kuko kuri jewe nico kintu mbona kibuze mu artiste benshi bo ngaho iwacu. Ubona mu artiste araje arakubise hit imwe, ebana ati c'est fini. Kugira uzobone ngo arasuye gusohora indi vuba, aca yibona ko ari umustar vyaheze ati ntunkoreko ukeneye autographe zana stilo. Ibintu byo ngaho biratwengeje n'ukuri. DJ Fernando rero iyi sama yateguye kudutamwo kabisa. Hari indi ndirimbo aheruka gusohora. Hariyo n'indi nabonye bari kumwe na December, nayo ne turayirindiri. Nabigiza gakino nigisha gukunda ushira amakariro, nashatse no kugutera igiti ngo nibere free nabadada. Namwe rero mubibona gute? Hit Summer izova kwa Fernando cyane. Mbwira mu commentaire, je vous dis à la fois prochaine pour un nouvel épisode. Take care of yourself and I tell you next time. Peace.